Mwaramutse canke mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro cyari kiganiro Uburundi buraririmba. Uburundi buraririmba ni kiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'Uburundi tutavuze ngo uno muririmbyi ariko akora iki yakoze iki canke arota ashika kuki oya dutumira umuririmbyi abafise ico ashoboye kuza kutwigisha ashoboye gusumba ibindi kugira ngo abandi baririmbi canke abo bose bagizwe iterambere ry'umuziki w'Uburundi bafatire kuri ako karaba yaronse maze iryo terambere ry'umuziki bishikirwa aracana igicaniro umutumire dufise uno munsi yitwa Jinda aho umutwe w'ijambo cyo bita teme ari ubushakashatsi igituma twiyumviye iyo teme ni kubera ko hacigiye kinininya tubaza abaririmbyi ukumva bariko baridoga ngo umuziki w'Uburundi ngo ushika kure ngo ugarukira ngaha hafi abandi bakavuga ngo abana bubu ntibaririmba ibise indanga karanga ku Burundi ugasanga ngo barimba nk'abanyamerika canke baririmba canke bagacuraranga nk'abanyamahanga ugatusanga bamwe baratubwiye yuko biva kukutamenya kuco batigishijwe bakavuga yuko bavyifuza no musi rero turaza kuvuga kuvyerekeye ubushakashatsi mbega ubushakashatsi niki ubushakashatsi bugirwa nande bugirwa gute bufise intumbero iyihe bushika kuki twaronse rero ibakwe y'ukuronka umupapa akuze mu myaka akakanakura mu vyerekeye umuziki amaze imyaka n'imyaniko avuze umuziki yitwa bamuziki izina rya Jinda mugamatwi dusumira yoba yitwa Gilbert Ndakoze ndabeshe oya nitwa Georges Gilbert Ndakoze Georges Gilbert Ndakoze uvuze Ndakoze hari abantu bacatora wari we Ndakoze Ndakoze a fait l'histoire de ce pays yarakoze histoire y'iki gihugu ari mu batware mu baganwa bakera batwara intara ino mu Burundi intari yatwara Bururi Rutana n'Amakamba myaki mu myaka mu myaka y'intwaro y'icami tuvuga imyaka 60 canke 50 kuva imbere kuva mu 37 gushika intwaro y'icami ende nuko turumva neza yuko bavuga mu gifaransa ko ufise ikiritswe kuvuga yuko ushaka ko waronsa akaryo ko guciga umugani n'abasokuru bagana nubu aracayica ntugira ubwo ngira ni naco gituma ukundana karanga yego nuko ubushakashatsi ku bwawe niki ubushakashatsi no kurondera ikintu ubona yuko gishoboka kandi ikintu gishobora gutera imbere kigateza imbere n'ibindi byari bihasanzwe nuko ngice rero duhava tuganirako ikintu kinyoye cyane niyo definition ngo ni ikintu gishoboka nta muntu ashobora gukora ikintu kidashoboka urumva yo bataye umwana tubamenyesha rero yuko kino kiganiro kirimishijwe nanje Christian Xavier mu buhinga bw'ivyuma hari ufata amajwi muko murumva ku radio akaba ari Mitebutsi Toussaint atuma amaje bashikira nayo ku buhinga bwa televiziyo ya Radio Isanganiro hari Reno na Justicia tukaba rero twese tubahaye ikaze ati ubushakashatsi no kugira amatoza ashika mbega ubushakashatsi umuntu abugira kubiri abugira jewe kubinyerekeye natangwe ubushakashatsi ku muziki w'u Burundi kubera nabona yuko uri ngaho kandi utunze cyane kandi dushobora kuteza imbere gose warabona ko hariho ari nkenegwa kuko yihuye n'uwundi munyafrika uhuye nk'umukongomani aragushira ko sukusu kongoleze ukumva ko ari vyabo kumva yuko ko ari vyabo kandi umuziki wabo warakwiye kwisi hose nico gituma je mvuga nti birakenewe baba musicien ba mbere b'abanyafrika dufise kandi amatwa dusumira igihe umuziki w'u Burundi moderne utangura watangiye kuvuzwa n'abakongomani batangura Burundi hazabwiza hanyuma dusanga igikongo catwaye umuziki ibikunda yuko dushobora kwita umuziki w'u Burundi nico gituma twaciye dusubira kugira ubushakashatsi si jewe jenyene hariho n'uwundi pasteur akomeye Monse Juste wasanikiye nawe nyarakunda kubaza ico kibazo reka tugaruke kwanza hajya Jinda yatangiye kuvuza gitari ryari kugira abantu bumve iyo byaje bizana je natangiye kuvuza gitari ndi muto cyane tangiye kuvuza gitari mfite imyaka ubwihembera imyaka 8 mugabo neza no neza imyaka 12 niho nagiye kuri sene hari umwaka uyu igihe nja kuri sene c'était muri Piodo
hari umwaka uriho 71 naronse prix ya kabiri inyuma ya Ngaborense Ngaborense yabaye wa mbere hagenewe wabaye wa kabiri kuko uwa kabiri yari yabaye Sebudandi baramudisqualifier duca turonka ikibanza cya kabiri twari bagatatu Sebudandi yarinde Sebudandi Augustin yari umucuranzi w'umunyarwanda hariho ijambo Ngaborense akunda kuvuga kenshi nta nubwo agibagira n'umunsi n'umwe afata mu rurimi rw'igifaransa asitwa la musique moderne kuvuga iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri ujya mwaka ni kubera iki ngo ujya musaba irya higanwa Pirogue d'Or ngo niho havuye ivya kera ngo hatangura bishasha la musique moderne nuko bon je byarambabaje cyane kuko je narakunda umuntu hintwa Nkeshimana Manuel yavuze umuduri ko narabona umuduri ariko aravuza nkabona ni kintu de très fabuleux mitebutse sinzi ko baraturondera aka umuduri wa Nkeshimana kaba karavuga kugira tugishire muri mwuka muzira kanenge hanyuma muri iyo Pirogue d'Or nta muntu numwe yazanye umuduri canke ikembe je nari sur yuko baza kuzana ivyo curangisho kabukire hanyuma nanje ko nari nizi gitari natangwa ku gitari nta kundi mugabo sinashoboye kwiga umuntu uze umuduri mugabo ndavuga nti kame bigenzo kwiga inanga kuko inanga ifise imigozi n'igitari irafise imigozi nibwo bushakashatsi uraza kubidishikira ko mugabo kwera ko watamutima ugenda udakoze ku ngoma twashaka gusaba kwera ko wazanye tuwe turumviriza ko kana amasegonda makeya baduze gatoya twagiye wowe ukunda umuziki wa Nkeshimana mukundira iki originality ni kuvuga iki mu Kirundi no kuvuga ni Nkeshimana nta muntu avuze umuduri nkawe ndumva nta muntu aririmba nkawe wenyene avuze ucumva kuri Nkeshimana kandi ugiye n'umuntu yagize tourne ku isi hose hajya isi yose nta hantu atagiye kuvuza urabishe kuri Micombero president agiye barajana yego myaka 70 ivyo rero ntabyo tugeze tumenya bya n'umuntu yazungurutse ahantu hose cyane hose ugiye no muri Amerika ari n'amafoto yaririmba afubetse ariko avugiye n'abazungu bari kandi yari umudemokrate yarataka president yicaye ngaho urantunga kandi nawe witunze donc utunge nabandi mugabo agira musique engage kandi neza cyane kandi baramukunda bakamwumva nuko tuvugiriza akantu rero kugira twinjire muri mwuka muzira kanenge bahagarike tuvugirize akantu kakananga muri guitar vya bindi twumvise amakungu yikuguye wa mwaka iragoye regana narahevye umuziki ni nk'ibyo urazinanga twari dutanguye kwinjira muri mwuka muzira kanenga dushaka kumva nyine hinge mbanze na accord gitari ni accord s'il vous plaît uyo rero tubamenyesha akabari Jinda atanguye atuvugiriza akaririmbo kiwe atwereka ingene inanga ivuzwa kuri gitari aho ngene byatanguye byose byatanguye aho kananga warakumvise naho nabonye birashoboka rero cyamvuga nti cya iyo jambo gariko urumva izo zose ni inanga z'ikirundi mugabo jewe inanga yashikanye kure niyo ni comparaje nyeba
gusa iyo ni pentatoni rero nivyo niho nashaka gushika iryo jambo ukoresheje maze igihe nza naryumva uvuze ngo ijambo bita pentatonique pentatonique rukuvuga une gamme pentatonique igizwe n'amanota 5 urumva harimo bon par exemple utanguye muri do ushobora do re mi fa sol donc urumva iyi ni kenti yayo mugabo ikiba pentatonique or niho nasanze hari imiziki y'isi yose mu bisanzwe abantu bamenyereye indwi bamenyereye indwi gusa ariko mu barundi ni zitanu gatanu gusa kuko urabona ari music jazz ari music blues ari music ijya iburaya classique aya ma hose urasanga mu pentatonique ni game itunze cyane aho honyine ni pentatonique ni gamme pentatonique donc blues yose ikinigwa ngaha hose na hamwe honyine nta handuja ngumye ngaha honyine ibi byose nabikiniye ngaha bisigura rero ko umuziki w'u Burundi uhagaze aha honyine urumva nta bintu byinshi biri complicated jambo aha nico kimwe no ngaha nico urabona byose biri ngaha urabona 1 2 donc la note soit hanyuma 2 3 4 5 urumva aho uriko ratwereka yuko mu muziki ingene ivyacaho bitangurira naho bigarukira hanyuma haraha ikintu twaganira inyuma ya micro wacishijemwo ngira yoba nk'ifatiro warigeze mu mwaka uraho naho tutazi umwaka wari wo kugenda mu sabukuru mpuzamakungu uravuze iyo nanga bakubwira ngo ishobora ko ari blues bitusigurire banzo bitubwira ivyo ari byo bambwiye ngo c'est ça le vrai blues voilà dutangurire byagenze gutara umwaka wowe tubera nko hari muri 92 mu 1992 hari muri Canada hanyuma muri Canada hakaba hari amapodium menshi donc yabaririmbye uko baza barava muri Afrika bose bakaja muri podium je mfata podium imwe nabona yuko ifise amagabari ya ntuze ya malance voix akomeye cyane kuko nabonye ariho haca mu Canadien yarakomeye cyane yitwa Gilbert Beko niwe yari la tête d'affiche uwo munsi hanyuma ngiyeho je ntangura kwa accorder gitari mo ndacakorda nivugiriza inanga hanyuma batipe bose bari hariya hirya zamuna baraje wanje ko byaporta kure je nari mfisariro tunto isi navyumva kumbe hariya biradona cyane baje bose bacarandahira ngo c'est ça le vrai blues naba musicien bakomeye baraza kunsaba autographe ngo iyo niyo blues je ndavyone baya tini nanga yiwacu hanyuma nti uzorondere ni ntuze n'amasedara hari bavuza ko inanga y'u Burundi hanyuma abamisi bacatangura kwinyenteresa ko bo hanyuma umunsi ukurikira niho naciye mvuza concert ahantu hakomeye ahantu hitwa apt jenyene na tête d'affiche hanyuma kuko Manudi Bango tiyashoboye kwakompanya normalement niyo yakompanya abanyafrika bose cavuga ati je trouve ça très beau très grand ati genda ndirimbo nyene bo hanyuma cana genda ndavuza jewe nyene ijya ndirimbo yanje niho yacitsindira yaratsinze yaratsinze ivuga gute nanga y'amahoro
niyi hari muri 92 kandi amatwa dusumira Manu Dibango yarubaha iki gihugu yarubasha ko yavuze ati yarambwiye ati iyaba wewe na Chanjo Hamisi mu kuyasosiye mukagira imiziki mukavuza zijya ngoma ziwanyu mukashiramo izo nanga nta misi yomari imiziki itamenyekanye ku isi hose urumva ariko arabaterera icumbiro cyo kugenda mwoshira hamwe mukagira ubushakashatsi naco tuko turavuga uno munsi ego Jinda twarakubonye ku masena atandukanye kuri CCF ubishikiriza uretse uko wabivuza no kubivuga warabivuga iyo nyota yezubu abaririmbyi bakunze muri no misi kuvuga ko hageze kwa bushakashatsi kandi bakagira ico bita akaranga canke identité musique burundaise nka kujya Dr Monseigneur Justin Barasani yabishikiriza yama ariko aragerageza gukaburira wowe mugabo haracigiye kinini tukubona kuri mu nyubako ndagamuco wa France ubivuga n'ahandi kubgawe ubwo bushakashatsi bwogira abandi byogenda gute byogira umuntu umwe bwogira abantu benshi uruhara byogenda gute kubgawe je uko ndibaza abo nyene bariko barabivuga nka Justin yarafise experience muri ivyo urumva hari abandi ba musiciens bariho ngaha benshi kandi babishoboye namwe murimo kajamo umva nka Monseigneur uravye kuri Facebook n'igihaza ngani gihe dufata amajwi yama asa n'umuntu akaburira urabona ko ari ibintu yagishinga ejo bundi twakoze ikiganiro n'uwitwa Coli the Magic uwavuga ati ahubwo nibatugaranira ahantu baduhembe hanyuma tuveyo twari cyo twasohoye abandi nabo bakagira ati oya hari abavuze bati ahubwo umwese niyimenye kujye ko ba musiciens n'aba artistes abaririmbyi b'abacuranzi bo muri Afrika y'uburengero umwese nk'aba Fela Kuti n'abandi bagize ivyo bamara bashizemo inguvu zabo n'uburyo bwabo hanyuma amafaranga za kubakurikira mu nyuma wo urumva aho sinarahaciye ivyo narabigerageje urazi uriuka groupe nigeze gukora yitwa Ingoma International Band twavuze imiduri twavuza ikembe twagira percussion hariho naba twavuzanya abakiringa hari notamment ujya Mathias n'ujya Nakle hariho na Uginga niwe yari batteur principal w'ijya groupe mugabo rero uburyo burakena ubwo buryo bwo mara gute bwo bafashika ivyo genda gute buduha ivyo ducurangisha ivyuma ivyo dukeneye kugira dushikeho hanyuma bakatureka nk'umwaka kugira ngo dushobore gukora ama composition tuyaregistre kuko ndafise ama composition menshi yo kwaregistre hanyuma après ça ndizigiye kandi ndabizi neza yuko ntiyabumara kabiri hatarabonetse ugwaruka rukwikira uwo muziki ego mugabo urumva hariho kubaho uburyo bwo kuja muri studio kugira ama composition mugabo hari abantu bavuga yuko hakwiye ivyigwa ico biti icigwa ivyo vyigwa biraza gushira hamwe ku buryo muzoja mu hujya ko abakongomana bagira lelopele bakagira kwasa uvuze Côte d'Ivoire babona mapuka uvuze blues jazz babona Etats-Unis ntumba zivuze rock bakabona ntumbaze ibintu nk'ivyo uwo muziki aho moshika mukawita n'izina nk'ivyo meje kuvuga vyogirwa gute ivyo biza après le studio kuvyiga tuvyiga ari kwanza kwiga tuvyiga imbere yuko tuja muri studio urumva ivyo byose birimo nico gituma none nk'abo banyamahanga bo babishitse ko gute hakenewe iki kugira ngo mubishike kuvuga gute iyo niyo identité musicale burundaise hakenewe urabona nka Justin yaratanguye ikintu twahuriye kuri umuco agiye ku valide igitabo ciwe hanyuma ndamubwira nti wewe ugira projet yanje ntumvuge no kumvuga uramubaza wenyene n'umugenzi wawe kuva ko wavyumvire nawe aravyumvira nawe aravyumvira hanyuma mu kumconfirma ce que j'ai fait mfata inanga torobeka na jewe turi babiri hajya kuri CCF uribuka nawe yakanya kantu ngira turaza kugahereza n'abari muri televiziyo y'isanganiro hari ako kantu karaciye mu bihangurukana bumenyi ndamuvugiriza ijya nanga yiwe ndamwakompanya buza ikembe kuri bass hanyuma nshanda musatira n'inanga arashara vuga ati bwabo ndivyo nanditse byose naco bimaze wenyene ati kumbe hajya twaragira ubushakashatsi hamwe nuko wewe
wagiye muri national jewe nkaguma mu ishuri naye ahandi finalement narabirabye ndabiheba byose nca nigira umuziki nico nkora n'ubu ako kantu uri kuravuga sinzi ko kuri nuze bashaka kuba bariko barakabona nakantu kerekana ahari umwaka uyu ndahibagiye nkekari il y a 3 ans 3 ou 4 ans aho ni muri 96 97 98 gutyo hari hehe turabona turobika tukabona nawe kuri avenue Muramvya twari ko turabuza twari dufise umubatteur umutrompetiste ujya tura mwari mu bushakashatsi ariko turagira groupe ya jazz ndabapruva yuko inanga no muri jazz ijamo kandi yaragiyemo donc urumva je nibaza yuko umuziki ibintu vyipasa muri twebwe ntitubizi hari ibintu byinshi urabona umuziki no kuvuga umuntu wese arafise swat kwa pressure umuziki nukuri muri we abumva wiyumvamo canke akawuvuza canke akawuvuga ku ikintu aho nuko nukubera ariko araserura ariko araserura muri jinda ikibazo subwa mu tukibaza twakibaje nabandi harubanga buri munsi nyine abamusi nabandi bakuze bamaze imyaka ishika 40 irenga bavuza baratubwira ko ico cyumviro kigeze kubaho hanyuma baraja hamwe bararondera baratura n'izina baravuga ko boyita amayaye mugabo ngo mu nyuma haca haseruka uwitwa Nikiza David acasura karirimbo tamba mayaya Burundi owe tamba gasimbura berewe oye bati wa mugabo adutwaye icyumviro baca barabiheba ivyo bushakashatsi cyuca birahagarara sinzi rero yuko iyo myaka yacini mishi cyane ntivyahagaze kuko uwitegereje orchestre nationale yaba Justin baragerageza gukwikira umudiho w'ikirundi barabona nka zijya ndirimbo zose zijya nyinshi zihagaze ku mudiho giranere gisinga urabona zijya ndirimbo zose urabe nabani Kidev nabo nyene barabandanije bazishira ku mudiho w'ikirundi urabona nkijya barabam pam 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 urabona iyo crescendo ihari ngaho ni kirundi none kuki batowita izina tuje tucubanga kujya kwa mapuka erega izina si ikintu kigoye izina nabo urashobora kurirondera wewe izina mugabo nserukira Burundi nka kujya rero equipe nationale ya football nserukira Burundi ifo ko habanza kuba amakonkuru ngaha dusubire kugira amakonkuru nka kujya kwa Pirogue d'Or amaseruka ikintu hanyuma haseruka iki bizova mu artiste utazi ningene byavuye duhire duhishije ubu hasigaye rero n'abategetsi bashasha nabonye ko bashaka gushira mu buryo bw'amafaranga kandi bagira ico bafashije ngo bafise ngo bari hafi gutwi kwango baguteze kugira ngo bumvirize ivyo vyiyumviro nubu bari korakurikira kilo hariho nabo biganiro twageze tuvuye nk'umushikiranganje w'imico kamba akaba aheruka kuvuga yuko wenyene yarivugiye ahubwo ugize ucinyibutsa aravuga ati ndahamagariye abaririmbyi bagire ivyo bakora vyose ntibace kubiri n'akaranga ku Burundi urumva rero wenyene yabifise ku mutima namwe mu mazi imyaka muko murabikorera ico kintu kirahari nk'ikintu cambere cyo gukora ngo mushikiranganje umwe inspire ubona ari nk'igiki ubona ari ugushiramwe abaririmbyi ubona ari ugushira iyo shuri ubona ari ukugira iyo higanwa wavuze iyo competition botangurira he kugira ico kintu yavuze tugishikeko je ndabona yuko je narigeze kugira ishuri ry'umuziki urabizi muri Mutanga naraformye abantu benshi ngaha mugabo ishuri rirakenewe nivyo ishuri mugabo concours ni ikintu kibwirizwa kwamaho cyarabayeho n'ubwa mbere urumva iyo concours ibaye ayo makonkuru abayeho niho udetecta aba artiste kuko hari aba artiste benshi cyane bakomeye bafise bazi ibintu byinshi cyane kurusha twebwe ndumva ko ico kintu gikomeye kwera kuko wowe wakivuze ngabo yonse yamye akivuga
niho bamenye Silvana mama Silvana aje afise gitara umunyeshuri avuye umenga igitega nimba atari mbuye wagenda muzabo hari ico gihe hamwe no wa mugabo wo ku Ntega umwe yaririmba yandirimba avuga ati mutima wa Afrika nzo gukunda gushika bose umwe avuye mu Kirundo avuye ugitega urumva ko ariho hari abace bavuga yuko ariho umuziki w'Uburundi wasumbiye ijya influence y'abakongomani bari badufite ko mu Burundi abakongomani ubu tugiye kuri scene tuvuze ibyacu no bakavuza ibyabo nuko tugeze hagati ya kino kiganiro ubundi burarimba tubibutsa ko turi kumwe na Jinda aho twaramutse tuvuga ku vyerekeye ubushakashatsi yatubwiye yuko ubushakashatsi bugira igituma bugira yavuze ati ubushakashatsi no gukora ikintu gifise amatoza afise icashaka gushikako akavuga ko bishaka kugira abaririmbyi c'abacuraranzi bakabifatanya n'amashuri bakabifatanya nico bita competition kuvuga amahiganwa atubwira yuko impano zihari yuko byari bihari n'ubu bishobora kubandanya ko bazoshaka kubibandanya imbere yuko namwe mugira ico mubajije turagura imiryango kuri uno munsi twagize amahirwe yo kuronka uno muririmbyi muri studio no kuvuga ko namwe twamubazaniye mushaka kutwakura kuri 76 amajana 933 cyangwa 61 ubusa 83 amajana 933 mukaganira ari bibazo mubaza cyane cyane abaririmbyi twamye tubona bamye bifuza kuvugana nawe batanguye kubaza ivyiwe imbere yuko haca n'imisi ne kiro kiganiro turiko turagitegura bamaze kubona ko turiko turamwitegurira kumwakira muri studio za Radio Isanganiro abashaka kutwandikira kuri WhatsApp 76 209 140 76 209 140 canke SMS kuri zo nyene hanyuma imbere ko tubakira rero ko yanugwanyu atuvugiriza kandi nta mutima ugenda atabadaje adakora ku ngoma ngira ngihageze kuri ubwo bushakashatsi byo ico byampaye ni bwinshi imosho ngira mvuze ngaha ndayikompariza ngaha nyene uramfasha amajana inspiration bluesman kirageze abana b'Uburundi batangura karanga bavuze babyine bahayagize Uburundi gihe kirageze ikica gihe kirageze ko cyane igihe ngiki usanganire ndagusanganire bigira inama nuko rero abashaka kutwandikira kuri 76 amajana 240 ari kibazo ari intererano Jinda ringa ku bwanyu yazindukanye namwe kugira ngo dutere ijoro ijambo yacanye igicaniro kugira ngo ashobore kudukura kuri rugeza dushikane ku rugezo go hakujya mumvise yuko amazi imyaka n'imyaniko avuze umuziki hari abagitangura ngo ntibakubite swata ngo bagende mu rugendo rudashika nibagira ubushakashatsi barabe imico y'ikirundi nizo bashikana kure mbega wewe nk'izo sene wagiye ko iyo ugenda uvuza ivy'ikizungira nta nubwo bari kuza kukuraba oya niyo ntanga indirimbo y'ikizungu baca bashira muri puberi bari kuyumviriza bari kurukumviriza yego Jinda hariho akandi ka episode mwabayemwo n'abana babiri nkunda abantu Bernard na Alfred Bernard we aruka kwita Imana mani mwakire ariko hari gihe mwigeze kugira projet iraduga gushika naho mushika mu makungu tubwire
byari bimeze gute ko bajya n'abanyakaranga batwe twarazungurutse atari yake mwatanguye gute byatanguye gutara abana bato twarabonye ubwa mbere byatanguye turaza kuronka n'akajyo kubicisha kuri televiziyo n'intuze yo mu isanganiro aho Bernard Alfred bari kumwe n'uwitwa Ray Lema aho byatangura n'abajya je natanguye umurana n'abavyeyi babo twakorana muri music muri groupe y'uwanje Ingoma International Band hanyuma bajya abana Mathias akambwira ati bajya abana bariga baravuza ndagenda kwitegereza nsanga nivyo baravuza nabwira nimuze mu bihebe nimutabiheba je nzobafasha tuvuzanye hamwe kandi ndazi ko bizogenda imbere cyane hanyuma ndamubwira ico cyumviro Rerema ndamubwira nti aba bana Rerema n'umukongomani yabaye mu Faransa no muri Leta Zunze za Amerika umuntu akomeye cyane w'umunyafrika yubashwe mu isi yose hanyuma araza kumvisita ku ishuri wanje hariya kuri Mutangano amubwira nti ibyo nkora byose urabona ko ari ibicurangisho kavukire barabyigisha no ku ishuri wanje turiga n'amapiano turiga n'amagitari turiga n'iki byose turabyiga mugabo ikindi agishinga nuko bari abana botera imbere bakateza n'imbere abandi ku muziki hanyuma rero mico cyumvira sanga niciza cyane ati je aba bana zobifatira mu mino je nzobazungurukana ati kuko uwo muduri nyene ndafise tourne nzoja muri Brazil tuzovuza nabo ati kandi amatwa dusumira nubamiyeresha ko Bernard Alfred ge bari muri Brazil bari kuri même scène umengo na Beyoncé ego Beyoncé bavugije bari kumwe na Rihanna kuno Rihanna ni Rihanna umengo muri yumvira umwana wo Murundi agina si même scène ku bantu bakomeye nk'ivyo iyo bataba bafise umuduri voilà naco ntibari kurota bashikaye kuvuga ko umwana azotangura kwiga umuduri muri iki gihe na ikembe niki afise amahirwe yo kurusha ibi bitari urumva hanyuma uriya arambwira ati je nzoza kubatora umunsi umwe mugabo hacacamwe ibintu byinshi mu Burundi urazwaciyemo ibintu byinshi hanyuma rero marapotera bon twaragize concert baranregistra ngaha i Burundi arabitwara araryohewe n'amasanamu turaza kuyerekana hanyuma umunsi umwe sanumva arantelefone ngo rega ya projet sinayeba abo bana babwirizwa kuza kuko umuduri ni instrument ibaho muri Brazil twarabonye bavuzanye n'umuduri wo muri Brazil kandi udasa n'uyu wacu kungana mbere bibiri haraho usanga bifise bibiri haraho usanga bifise kimwe haraho bitatu hanyuma arambwira ati jewe nkiriho nzoza gufasha nuko nyine kugufasha nakundi hanyuma urumva abatwaye byatangure hanyuma asubira basanga baraje muri Tanganyika studio araryoherwa cyane rwose urabona yuko bagize progress nabo rero duca dutangura guturna nabo tuvuza hamwe nabo mu bihugu byinshi byo muri Afrika mugabo hajya intumbero yose yari kuzobandanya hamwe nabo n'ubu projet ntirahagarara nico gituma nabwiye uriya papa wabo papa wa nyakwigendera ndamubwira nti uriya mukobwa wawe aravuze umuduri arafise umukobwa arafise umukobwa wavuze benshi baravuze umuduri hajya kwa Mathias yarabigishije mubwira bandanye aririmbe zijya ndirimbo za mwene wabo nta problème ashiremo niziwe izobandanya Alfred azomukenera canke ufate uwundi umusore avuze umuduri baje hamwe ndibaza yuko iyo projet izobandanya kuko ubu hariho studio barashobora kugira studio hanyuma imiziki bakayirungika bakayidefanda amadroit d'abord hariya i Buraya hanyuma bakaca bayirungika ego Jinda wewe warashoye gukora ibintu byinshi kuvyerekeye imiziki ndagakaranga n'imico n'imishonga ndakaramba twumva abacuraranzi canke abarogistra bidoga ko ivyuma vy'ikirundi bigoye kwa rogistra ntibigoye na gato ntibigoye
kubera ibi acoustic usanga bifise ahantu comeka nayo urashobora kuyikora ntihariho imiduri bacomeka hari imiduri bacomeka hari inanga bacomeka byose naje ngira ingoma national band naje nzanye ama micro pastille n'ubu micro butoyi uhomako hanyuma ukacomeka kugira ngo gitari ucomeka ngaha ca bigenda nkuko bigenda ngaha ego tuvugiriza akantu mukumira amate imbere yuko duhava ca tubandanya dutangura gusoma rari ivyo batwandikiye kubera ko dabura ku mwanya uri kuratujana uduvugiriza akantu mu kwakira abatwandikira kuri 76 amajana 29 ijana 146 209 140 ndegira hindira mu kirere ndegira hindira mu kirere ndegira hindira mu kirere niho yamunwa yimutwara mu butaliyano nari kugera niho yasubiriye ngo imugurukana mu budagi nari kugera ndegenda yanka jewe ndayanka yantwariye nk'umukunzi urambabarira igitari cyane capfuye sinzi ko nidushana kuvyumva ego reka dusoma amaze kutwandikira aravuze ati ndi Gregory mu Rutakayanza Nyamigogo turi kumwe ngo uzokomereza aho akomeze nk'ugutera intege urakoze cyane ndakuramukije ngira ni mbego umugano wa hariya yitwa nde hariho baranya nkare ya ruguru ndi Edi ndumva turatunze je numva hakwiye ishuri Jinda akaba umwigisha afatikanije n'abandi umudiho ndundi ukavuzwa ku isi yose ubona iby'ishuri na ushobora kuba warabivuyemo ubona ko wobibandanya abana ishuri ntiyo bari amahoro ndabizi ko twokuramo ikintu gikomeye cyane leta narabonye ko twese turabizi yuko yashoboye no kwinjiza by'umuziki muri programme y'igihugu tuge ntavyo twize mugabo abana batoya bacu baravyiga twese twaragize imana harimo programme mwebwe mwari mubifise tuye ntavyo twabonye mugabo abatoya bacu babishikire kandi biye birashobora gutuma muri communication gutiza umuziki ntunyaruka ati ni sawa nsavye umutumira ararenze yitwa Ferdinand mu Buyenzi urumva avuze ati ibyo wawe ni ati birareze dukuvuga yuko bikomeye cyane ati ndi Lionel mu bwake nitwa Lionel ko tuzi ko muri musique dufise 12 notes n'umuziki kirundi siko biri none ndi Lionel mu gikongo mu muziki ntihari 12 notes hari 7 notes kandi ama combinaison y'amanota nibyo bitanga amakoro ku gitari hari plus de 12000 accords 12000 ndi menshi Uganda ni hari mu cibito cya Rwanda hama umuziki w'u Burundi cyane cyane wa kera warufise akanevera kuruta uwo kurusha hama undamukirizo mutumire kubera iki iryo jambo bama barishikiriza ngo umuziki wa kera warufise akanovera gusumba uwo uno munsi nuko cyane hakompoza ama machine amamashini ya kompoza si ubushobozi bw'umuntu si ibintu biba bivuye mu mutima ni ibintu biba bivuye muri technique y'ivyuma ori ibintu by'ivyuma ni robot ntibigira nta kanovera biba bifise ico gituma umva iryo terambere ryaje kuvyica cyane oya yaje kuvyica yaje kubifasha mugabo mu artiste ukuri niwe yamari compositeur inyuma y'ivyo byose umuririmbyi bigenza gute kugira ngo iryo terambere ntirimwicira ahubwo rimufasha aragerageza kwiga wowe wenyene adakoresheje ivyo hanyuma bijya bikamufasha kugira ngo amaju yiwe asohoke umva ntibitaho kwiga bitaho gukoresha ivyo vyuma bibafasha ndi bienvenue mukinanira nukuri uwo mupapa yarakoze igikorwa ciza mbe basha uwo shaka kuvyiga
yobona gute uwo mupapa nukuri arashoboye sinzi uracabandanya bon jewe ubu ikindi agishinga nararonse umwanya wo gusubira kuri scène ubu nagarutse ku mascène ego ni naco muri no misi ikintu kinzanye cyane nizo byo gukora iyo muziki ko amatwa dusumira twarumvise yuko reka tutaranavyibagira ubu wagarutse kuri scène haci imisi mike utanguye nk'ukwezi haraciye nk'ukwezi kurenga gatoya mugabo sindagaruka byaneza ko nzobanza kugira studio ni hehe kuri Zanzi ndafise Zanzi ni hajya hotel touristique ukora le mercredi na dimanche mercredi na samedi mercredi na samedi kumugoroba saa lundi na jeudi hose habari hawo ibiteramo mugabo wowe ni ryari je ni mercredi na samedi umuziki twosanga uhuriye he ni ibituko turavuga by'akaranga ku Burundi ibyo nariko ndakubwira byari ivyo nzobanza kuja muri studio hamwe na groupe kuko na groupe nayo nyene barafise intererano ikomeye cyane ko nabacuranzi bakomeye hanyuma tuje dukore CD yacu ku buryo umuntu aje hari azovuga ati ndi muri Zanzi sindahandi handi muri Zanzi ko iyo muziki izoba ari ya Zanzi Zanzi nuko ni misi yose kwa mbere tuzoronka ko kuza twabivuga mu kindi gute reka ducishe mu gato sivyo ga Reno na Justicia tuve mu karanga gatoya hariho imiziki umuntu agira ko repetition hari ya moins SPS kuvuga ko mu Burundi adashobora kuvuza ivyo abanyamahanga tweko turategura kino kiganiro umuntu yavuze ati Gina ntazove nga atatuvugirije akanuka Eagles turazi yuko ego nivyo umunyakaranga tuja gushira karanga imbere mugabo hariho utuntu umuntu agira kuri repetition aruhukira ko avyutse cyangwa agiye kuryama utuvuguriza akantu nyene kakwibutsa ubuto nuko yavuze ati uyu mpapa ndamuzi hari ibintu twavuze turabana jewe ari morso naho ramvuza kera Hotel California sinibuka n'amakoro yayo darahibye ku interpreta kuva kera seulement hariho imorso nagumije jalousement parce que c'est niyo morso mama wanje yarayikunda cyane hanyuma ndayihindura ndayivuza style un peu jazz un peu blues ya Beatles quand je nakuriye muri Beatles urabona c'est le plus grand groupe de tous les temps babandi bavuze ngo nous sommes plus populaires que Jésus-Christ umagacapa wayivuze yaciye apfa bari baramurashe John Lennon yari sindukaruye mugabo yavuze yuko niwe yavuze ngo nous sommes plus populaires que Jésus-Christ kwera ko baraje barankura mu la reine d'Angleterre barakumuramunze barabari bere nyene urumva bavuga yuko bari baje kugurisha album menshi kuruta amabibiri nico gituma bavuze baninjiza amahera menshi kuri Angleterre twagi akantu babibuka kandi kavuze umwanya When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. And in my hour of darkness, she's still standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. The broken-hearted people, they are living in the world of dreams. There will be an answer, let it be. For those who make me party, they still will choose that they will see. There will be an answer, let it be. 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 Speaking words of wisdom. Let it be.
in the night. I wake up to the sound of music. The bird comes from here. Speaking of all freedom, let it be. I'm a jump on the again. Shout until tomorrow. Let it be. 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 Speaking of all the freedom, let it be. I wake up to amajambo narayibagiye. Tubamenyesha yuko izi ndirimbo ngo zarabafasha kugira ama repetition watubwiye yuko meme na Nikiza David byaciye mu inspira kugira ya ndirimbo yindi umviriza n'amakoro yayo ni nkayo nyine avuga gute giramo zikibondo last night I remember nico kimwe biga ushaka gutandukanya ndaguhe n'uwundi bahaga hari indirimbo yiwe yanujisiye muri Suisse barayamaze hayagabangana fameux yeux d'amour vous êtes un océan c'est tout à fait la même chose none kubwawe nijya ruburavuga avuga ko yaba inspiré canke yagize plage kugira plagiat biragoye cyane kuba compositeur musicalement parlant jambo twashaka gusana kuba compositeur ni ibintu bigoye cyane urumva baravuga yuko artistiquement parlant ari vyiza kuba inspire mugabo bakanka plage nijya ari umuntu ashaka kuvuga ko yagiye muri plage nijya ari abavuga ko yaba inspire urabona nkuko urashobora kura uri wumvije indirimbo ukayikunda cyane ikujamo bimwe namenya kubwira ikujamo utabizi ugasanga irakunyenge usanga ukompoje uri kugwa muri iyo ndirimbo cyo gituma jewe ndinda cyane nirinda cyane kugira imiziki y'ikizungu ngize imiziki y'ikizungu nsanga mu miziki y'ikirundi ko tutayumva cyane gose ukayumviriza yakujamo cukuramo ikintu kiri original ciwawe kandi urabona nibyo nakinye byo ngaha byose en general atari ibi vya Hotel California na Let It Be nibyo wanje ntawe uzobisanga na hamwe ni ayi wanje urumva nico gituma mugabo ntiwatwishuye plage bajya ari inspiration bajya plage nkabo bara plage kubera bagize amako mbega bishitse na melody byose nk'ubu bishitse ariho abo turatwumva akagira karirimbo mugabo agaca hindura ko ntonye ikiba inspiration si inspiration sino byoroshe umuziki ni hotel imbere kwa mari wawe none basi tusigura icyo inspiration tureke plage inspiration kwinspira ikintu nuko ugufata ikintu ifatiro kijya ni ciza no kigira nkagiha yandi makuru yo kundi ngakugira bavuze ati mu Kirundi umuziki w'Urundi agira voilà ugacigira iyo base ko ari Kirundi hamugaca bironderera ibi aho ni inspiration bon par exemple raba nk'imiduga hariho Ford hariho Tonis hariho sinzi Opel hariho Mercedes hariho VW urumva byose inspiration ni imwe kandi amatwa dusumira Justin na Renault na Toussaint papa we niwe yatangiye gutwara umuduga voilà mwamisha ko papa Jinda ariwe murundi wa mbere yatangiye gutwara umuduga niwe yatangiye kuronka canke yari sinzi ko ariwe yatangiye kutwara mugabo mengo niko imyaka yavuze ko ndakoze ariwe yabitanguye mugabo iconzi ntigeze agonga nari mugabo ico kintu nasi kucyemera kandi ari ico abantu bose bakivuze ico bibukira ko yuko ariwe murundi wa mbere yatangiye gutwara umuduga nuko turiko turarangiza ligikiyumva twohereza kuri iki nsavye umuhungu asavye ubuze ko asavye atabaje ikibazo uvuga uti sirogera nakivuze jewe ico novuga nuko ndamukije aba artiste bose ababandaje batwandikira harakantu ubu twaza kuraba kuri telefone ndabifurije umunsi mwiza n'iminsi myiza mu gukora imiziki y'u Burundi tuyiteze imbere kuvuga siko gukora dukore ahubwo tuvuge make dukore byinshi tuze turaza kumuraba kwa gatatu no kwa gatandatu kuri
hotel touristique hafi yo kuri Cameo baje kuduteza imbere saa moya y'ijoro uzotuvuga izo tw'ikirundi hereheriza rero nakantu k'ikirundi uko nyene akantu mbaze yambo 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 Kopa korotirida nagize ngo ndagikora ko nawe wafata amacumu nawe wafata amahiri ako kantu kwavugije bajya abana ba Bernard Affaire bari muri studio muri Tanganyika mwari kumwe ico gihe bon bajya twaraturanye nabo cyane mwaturanye he bon twaragiye ahantu henshi no muri Cameroon ejo twaronse succès cyane ni Brazzaville twaronse succès Brazzaville gushika hamwe fari ipupa yari haje aja hasi twari kuri même scène moi aja hasi muramusumbye oui hari umwako yo deja babonye ivyo twambaye hewe byo ivyo mwambaye twambara karanga naze kwambaye karanga hari umwako yo hari mu 80 mu 70 90 n'umunani bari bakira abana ico gihe 98 nuko ijambo rimwe rero mu kurangiza abaririmbye abacuraranzi bafate inzira y'akaranga nishika cyane gose ishika vuba kandi yo yashikanye Jinda Canada ibihugu wagemwo byinshi cyane iyo ya Canada niyo yatumye ngira Faransa Etats-Unis Australie kubera umuziki mugabo wakaranga hanyuma bon ico noramutsa kandi naba abamiziki bazanzi babwira ati kuguma ko zanzi no kuvugitangura zanzi rondera zanzi niko hitwa hajya riko hitwa mbwa birafise ico kuvuga ahantu umunsi mukuru ahantu kuryoherwa nuko rero ndifuza yuko isanganirira shaka kuzoza niwatumira abacuranzi boza ngaha ari benshi tukaza turahana ibyumviro ahubwo radio Isanganiro ariyo televiziyo Isanganiro ifise imigambi iza kuzoza turagira amadeba hakaza nk'abantu bafise ivyumviro nk'ivyo wawe n'abandi bafise ibidasa n'ivyo wawe kugira ngo mu bikonfronte ikintu kivamo nk'ivyo byo kuronka umuziki w'iki gihugu ushobora kuwita je ndafise umuziki wowe wanje apana kuvuga ngo oya w'Uburundi basi w'Uburundi huye mu muziki kirundi wayise gute nayise tamba mayaya Burundi nuko rero ikiganiro Uburundi uraririmba kigarukenga ndamushimiye Jinda kuri no butumire twamuhaye akabwemera kanaza muri studio turagushimiye gose nanje ndabashimiye turamushimiye Mitebutse ari muhinga bw'ivyuma tugashimira Renault bena Justicia bari kuri kamera kugira ngo dushe kuri kwikina kuri televiziyo nanje ndabashimiye kuri teka kuri televiziyo ya Isanganiro tuba duti bye bye mwakoze cyane